kuba utari hafi y'inzu yawe, appartement canke building yawe ntibikagutere uruhagara mu mutima. HOMESKINGS yaje ku bwawe, ugumane natwe à tout de suite. Umwidondoro wawe? Ego nitwa Kuramba Parfait, benshi kabanzi ku zina gitwa Suisse. Ego nkaba nkora muri HOMESKINGS, nkaba njejwe igisata ca gestion immobilière yo muri HOMESKINGS. Ego ni departement charge twazanyemwo gisata gishasha abantu batari bazi nje kubasigurira ngaha. Uno munsi uri kurakurikirana Pam Channel TV yumvise yuko ujejwe igisata ca gestion immobilière. Inzu yiwe canke building canke entreprise yiwe yo bagere na HOMESKINGS yumviki. Ego murakoze cyane mbaje ikibazo ciza cyane. Ego igisata ca gestion immobilière twariyumvire ku bantu abarundi bari hanze mu mahanga canke bo bagiye bafatira mu vyakazi ugasanga gumagira stress za stress yagira ni zimwe usanga ari hari aguma baza nasigiye mwene wacu nasigiye wo duvukana eske building yanje ikibiri basuivi gute ko tunaronka makuru ugasanga ugumana ya stress imwe tuma nawe uri kurakora akazi kari akatakorohereza. Rero twebwe twariyumviye kuri abantu bose twaje nk'inyishu y'abo bantu, twebwe mezo irakujera ibintu vyawe neza mu mutekano wawe, twekintu dukora tugupopoza amanuze abiri options zibiri. Wavuze ko mutanga ama option abiri. Hariho gestion simple. Hariho na gestion au quotidien. Ego kuri iyo gestion simple mukora nka kurya abandi bahora bakora, mukazanira umukiriya iyo appartement canke iyo building bakaca baha amahera ya commission yanyu mukagenda biri gute. Kuri gestion au quotidien mbega umukiriya araza gasinya canke muragira partenariat mukagira contrat biri gute, udusigurire kimwe ku kindi. Merci beaucoup mbaje ikibazo ciza cyane. Ako ndasigura kuri iyo gestion simple. Wewe watubwiye twagize partenariat tukuzanira umukiriya. Tukuzanira umukiriya utanga pourcentage muri HOMESKINGS tuvanako. Aho twaduhejeje ni gestion simple. Numukiriya tukuzaniye ko tutanga pourcentage twavuganye ko tukurondera ku bakiriya gusa. Ego ni ku bakiriya. Iyo ni gestion simple. Nukuvuga pourcentage ndayiguha ku mukiriya wanzaniye. Nakuzaniye. Kandi mukiriya ndakuzaniye peu porte ya mahera mwavuganye cyangwa mwahujije ko twebwe vraiment pourcentage ni tuni. Donc novuga ni prix abordable tugusaba. Ego na mahera make cyane. Ego haro gestion au quotidien nayo. Iyo gestion au quotidien ni kuvuga twebwe agence yiwacu mezo yiwacu inzu yiwawe tugira suivi. Inzu yiwawe nishwa kononekara twebwe turavuga ati umukiriya ko twamukuzana tukuzane umukiriya tukagira contrat amara 6 mois amara 4 tukagira contrat hama uwo mukiriya nawe twebwe tugira suivi. Si uzogira suivi nguri hanze inzu yanje guri kiragira ngo numvise ngo na portail ngo irashaje. No, ni twebwe mezo tukubwira tukurekomanda ati harakenewe kiniki umukiriya ashaka kiniki kugira mu nzu ari safe ameze neza. Rero twebwe mezo tugira suivi au quotidien, turagukurikirana inzu yawe, turakurikirana umukozi niba tuvise umusite cyangwa femme de ménage yuko reka kora neza ibyo twamutumye. Umukiriya tumuzanye twadushaka nakare umukiriya n'umukwe murabizi. Rero abarundi benshi ico kintu cyaramaze kuba mu mutima ngo yangu inzu yanje barayononye ngo nico mwama mugira ikibazo cyo kuvuga ngo nabapangaye ngo ndanabanka ngo ndanga umuntu ngo afatira biro yiwanje ngo ifata nabi. Rero twebwe tugira suivi, twa dufise umuntu wa maison aza misios chaque mat akaraba habura iki ravabo iki pane yose ibaye tuguha raporo nimeze gwa papa na uzamba ngo unyezamu ngo telefone ngo boss ngo ari hanze no ahutere stress gute nimezo ikurikirana ndasubimwe nimezo ikurikirana. Mes chers amis murashaka kuyoba canke abantu kababesha kandi twebwe turi civilize kuko twebwe ikintu tukubwiye turakweka n'ifoto yacu ati kirakenewe. Donc turi échange tukakubwira. Donc wagize partenariat tugufata nk'umukwe duhuza umulocataire hamwe n'umupropriétaire. Niko bimeze turabahuza ku buryo contrat iwanyu twe tuyifise. Contrat nigira mwebwe muri hanze cyangwa muri indi stress y'akazi ni twebwe maison tuyokipa tuba tuyifise. Ego ukiringa no kuvuga rero kugira ngo twumvishe abakunzi bo kukayi abakunzi bo kiganiro vya Pam Channel TV no kuvuga umu diaspora ari hanze
quelque soit uwo ari we wese ari umurundi canke atari umurundi afise umutungo wiwe hano yaba inzu canke building aje muri maison akagira contrat na HOMESKINGS ya gestion immobilière yiwe ni ukuvuga we muragira na partenariat akaba hiyo nzu yiwe kaca yigira vyose nimwe mwimenya nego murabikurikirana ibyo kuguma ngwana ngo mbega yahanyukuye mbega jewe mba urumva abari yasuhe aha hanyuma kucerekeye ukuriha abakozi nimwe mu bariha canke muramuhamagara ati harageze kuriha bimeze gute? Ego, merci beaucoup. Mbajije ikibazo ciza cyane. Burya nicyo gituma nako ndateba ko kuri option ya kabiri, gestion au quotidien. Benshi baragira ikibazo ngo umuntu nasigiye inzu, no ku personnel ngo nasigiye ngahanye ngo yagize twebwe maison. Twagize iyo partenariat ya option ya kabiri. Twebwe watwemere ko inzu yawe tuyigera, tukagira suivi vyose nta na kimwe usana kwikura mu mufuko. Twe inzu vyitwa kwa igabiye maison. Twe bayitugabiye HOMESKINGS. Nimba wavuze ati jewe turamenya amafre waho ruhemba abakozi amafre wahemba abakozi mu vyo tuza kugufactura ni twe nakubwira amafre ari abordable dushaka abantu babanze banyugwe yuko ico kintu gikenewe umuntu akujerera ibintu nuse ugira stress z'akazi ugira stress n'inzizo za building yiwawe twebwe rero turagufasha abo bantu haba bazamu canke iki amafre yose turafactura mu byo muri pourcentage mutanga hari amahera mutanga nivyo mugabo nitwe tubariha nuzo kumva umukozi wa telefone ngo boss yanzu wasi no twebwe nitwe tumukurikirana uwo mukozi wawe n'umunyezamu wawe vyose rero muri kano kanya nkabandi umukiriya anyuzwe ko nyuzwe rero ndashaka kumenya bice bigenda gute amahera bigenda gute kugira ngo nzoruhuke meze neza mugati byose maison HOMESKINGS yabifashe mu minwe. Ego, merci beaucoup. En fait, gestion au quotidien et toi twagirane partenariat no mu client. Hama twege twagize partenariat icambere tugukora contrat turagwa contrat hama tugagirana pourcentage yo ha maison iyo pourcentage ni kuvuga twebwe twokifye ivyo wari uwo muntu wawe yareka kugirira naba kujirira nabi canke wewe wari kugira stress twebwe tukujerera atanga pourcentage hama ahubwo tutanga n'amafrais amahera wahora uhabo ba femme de ménage abagardien umuntu umunyezamu canke umuntu wese akora isuku canke umuntu yajejwe gukora ibitambo inzu yawe canke building yawe canke bureau yawe canke appartement yiwawe igume ifise isuku ayo mafrais urayariha muri ico gihe vraiment turakugira suivi kandi twebwe tuba dufise n'umu agent wa maison yacu agumaza gukora misi yose reka ndabigiye ko niyo avantage yo gukorana na HOMESKINGS na karusho niko no bivuga urashaka kuba wibaza ngo je byo ndavyumva muri film cyane guys ndababwiye mwebwe muri hanze stress mwagize akarusho ro gahari niko mutaramukaza mbe murazi ko stress ishobora gutuma umuntu asaza twebwe tubakugabaniza icameni yo stress twebwe dufise umuntu aguma kuri terre aduha raporo chaque semaine natwe turagiranya raporo yabaye yiyondwe twayiguha kundwi tukavuga ati inzu yawe imeze kunuko nimba harabaye pane nimba harabaye iki tuguha raporo kundwi ubutekanye hama ikindi naco ya kakarusho amahera yawe nuzosugabira stress ngo arengeje ko ngo ageze 15 atakuria no mezo turagira suivi amahera yuzokoma kuri bank ubona kuri telefone yawe amahera yagiyeko iyo stress ubihevye kwiyumvira wa mukiriya agoheranira ameza ngaha twe tukugabanya stress twe tuba ikiraro cyo kugushikira hama twe contrat tuyifise mu byo hari abantu bacagira ikibazo ngo urumva ngo ivyo namuhaye ava ko tugira contrat turagira expertise turaza kuraba ivyo waduhaye birimwo ku buryo n'umukiriya nawe nyene yumva ati okay bamanye aya materiel nizinitse ku buryo wowe utazavuga ati naraje ari abantu bugari bavuga ati nukuri muradufashije yaduhaye témoignage ati fise amatableau naguze en terme de 2 millions mugabo sino umukiriya wari wese ngaraje mu nzu yanje twebwe ivyo byose turabisuiva waduhaye ivyo ufise turagira expertise tukaraba est-ce que les matériels zirakwiye umukiriya twakuzaniye mukuvayo turaja kugira yuko ibintu bya bikwiye tuguha raporo vyose ivyo waduhanye ivyo tuguha hama wo yavuye canke bivanye nuko mwebwe muvuga ati ari abantu batazi ko twebwe kubisanzwe tuje nk'inyishu y'ibibazo mwari mufise hari gihe bwati jewe si préfère abantu bafise famille préfère aba jeune préfère umuryango iyo préfère abo bantu
twe tukurondera avec we ico watubwiye turakorohereza ati je nashatse aba jeune cyane nashatse umuryango niyo batagorana turakuronderera bivanye nabo watubwiye hama iciza nuko twebwe turaganya confiance kuri wewe no ku mukiriya twakuzaniye kuko twebwe ku munsi amuwaje wa HOMESKINGS aragenda gukurikirana ati ibi birameze kunuko bimeze kunuko nubwo habahaye ikintu camenetse nitwe tukubwira raporo canke ikintu cononekaye mbere n'igihe duzoronka n'amatemonyage ati nukuri inzu narayikunze ava ko aronovera kontra tubanza kwigucishako ati yarakunze inzu yiwanyu yobaha kontra twamufutsinyiza kontra 10 ans hari igihe umuntu akunda inzu kwera irimye place iri ahantu hamubereye bivanye n'abana y'aho biga muri ico gihe tubicisha ko kuri wewe tuzoguza turagwa raporo ku munsi umushinga naye parfait ego uno munsi umuntu akigonanwa umuntu umugwiza atungwa uno munsi afise building canke afise appartement canke afise inzu yo gupangisha agifise ubwoba avuga ati jewe ibintu byo gushira mu agence wapi mu muhanuriki ego merci beaucoup mumbajije ikibazo ari ibibazo mubaza mwumva ko nanje ndyohewe kuvyishura kuko ari gihe abantu baba baratunuye ku mutima batazi icambere maison irazwi amategeko dufise na NIF uje kwitura muri HOMESKINGS siba abandi bazokubwira ngo bariko n'aba escroc canke ni maison izwi n'igihugu dufise na NIF tugirana partenariat en tout cas ubishize mu gihugu barakuvuga ati ijya maison turayizi nico gituma rero abantu muri ko muravuga ko mwagize stress ku bintu by'amazu yanyu nukuri nimwabwatumenye iyo mutumenya kare mwako mwaje muri HOMESKINGS mwese icya kabiri nuko twebwe abantu baba bafise amazu yabo ama equipment yabo hari gihe mugira stress ngo umujana asigiye inzu ngo canke ngo umuntu naye bipange ngo nubu nta muntu aranzanira na feedback mbona na mahera mbona ku kwezi twebwe maison tukuzaniye mu client tuba ibintu yavyanditswe tu protéger contrat ya client na propriétaire ni kuvuga twebwe umukiriya wewe wavuga ati ndashaka ijya maison de passage cyangwa ndashaka ijya biho kujya twe tuyiguhaye si bimwe by'umujera gumaza ngo yakudugirije akamahera no icyo twavuganye na nyenevyo ni contrat twaduha amahera ni yandi nyene rero benshi baragira ikibazo ngo cyo nasize ngo antuka ngo inzu yanje ngo irimwe ibintu ngo none mugana mu client ndonga nico kibazo mwagize rero twebwe maison tukurondera umuntu kuri prix twavuganye inégociable tukazana umukiriya azi prix yiwe nazo dugirizwa ko ya tufasha sécurité y'umukiriya na propriétaire ni kintu twayaza ni contrat iyo iraba protéger mwese nico ciza cyo gukorana na HOMESKINGS hama ikindi naco urashavuga ati jewe no kuri hari gihe abantu twabambwiye ngo abanarose bari handola twebwe uko mwavuganye n'umuntu nituzi kuvuga ngo tuguhaye amara uko watubwiye ari amarundi n'amarundi hama umukiriya tuzanye tumwereka ivyo tumusigiye n'iminzu isize agiye avantage ayigusigira isize inzu tumuhaye canke bureau tuyimuhaye imeze neza agiye n'isukurira kogwa twebwe rero nico gituma turungika umuntu wo muri mezo yacu agakurikirana ivyo bintu agenda aduha rapport chaque jour natwe chaque semaine tukaguha rapport yawe yikwije turaguhumurije ntuzugira ikibazo muri HOMESKINGS vyose antuka abazokorana natwe bazoyibona kuko nabo dukorana ubunye barakavuga ati nukuri bientôt turazobona ko twobaha n'ibintu amatungo yacu yose kuko bamwe baradugejeje baduha nka appartement imwe cyangwa bureau imwe mugabo rero tushaka ko ivyo bintu batera stress urazi kuguma wicaye ahantu uri nko hanze ugaca wumva message raporo y'indwi yose yashitse ku kwezi bashire ko amahera ni ikintu kiguhumuriza cyane ni bimwe bavuga ati ushaka kuramba gabanya amastress ya hemezo yacu HOMESKINGS umupropriétaire no munsi anyuze na kino kiganiro kuko turabizi ko ari benshi bakurikirana ibiganiro bya Pam Channel bagomba kumenya amakuru y'ibigezweho y'ibintu biriko vyiza biriko biraba mu Burundi ibintu vyunguka ego hariyo benshi bakurikirana Pam Channel kubw'ivyo barashaka rero uwanyuzwe uno munsi ashaka kuzana umutungo wiwe muri HOMESKINGS yo basanga hehe yo bakura yo kurikirana n'ibintu vyiwe hehe ego murakoze cyane ego hari abantu bumvise ibintu batari bazi ko mu Burundi bihari ugasanga aranyuzwe avuze ati jewe n'ukuri kuvejo ngomba nje kugirisha partenariat na HOMESKINGS hari gihe umuntu abashaka adresse physique byose birabaho turafise ahantu dukora turafise bureau ya agence HOMESKINGS ninga muri centre ville ni boulevard de l'Iprenant numéro 40 dufatanye abantu bazi kuri rya ni T2000
tedemiri y'abashinwa ugeze yage nawe uvuga ati ucora pancarte nziza ugapangu gafise jardin ndani ugashira ni HOMESKINGS na hano heza cyane hama ku bantu bavuga ati twebwe dushaka ba contacta turi hanze turafise amanuzi arashaka kuraba ku mapage yacu ya HOMESKINGS ashaka kudukontakta cyangwa kaja kuri pam channel twama dutanga ibiganiro urashaka kubona je kuvuga ikintu ciwanje ndababwire ndi hanze information turafise TikTok turafise IG turafise Facebook turafise na Gmail urashaka kwandikira cyangwa kaja kuri site web yacu HOMESKINGS urashaka kubona ugatanga message yawe nimuze mwitinye cyangwa ugadutelefona kuri telefone 69 07 77 77 77 ego nimushobora kuzimira ego merci